bamwe batangiye kubishiramo ko ukwitaho urukundi kuntu kuba bivanye n'imigendanire babona mu fitani akavuga ati peut-être hariho akantu k'urukundo kuba kare hari mugabo byo biri mu ibanga urumva ngo mwe bamusohokana ariko mu ibanga batarabishika ntabanga ririmwo karimo uko bivuze no kuri ahubwo Grace niwe yaducanze oya none watanga gukundana na Grace amumviye kwa Grace ujuja kwa Diane none gashaho erega mu kirundi niho bavuga ngo vyanse ushora izikunze ukirikira duga niko hagenda hatera haba ngo n'amajambo mabi mu bakinyi bagenzi banyu bamwe bakavuga ati nta rukundo mufise ntimukundana hagati yanyu ntimusupportingana aya rero je ngaho birancanga gato sivyo bincanga gute kubera ko atarukundo umwanya umwe vyivana no ubivuga kandi bivana je iyaba wampa nk'akarorero nk'umuntu yavuze ko je nta rukundo mfise ku ruhande rw'iwawe ku ruhande rw'iwanje kuko jewe nzi neza abantu bamfashije muri filime hanyuma ankinira muri filime yanje yitwa ivyambayeko abantu benshi bazi urumva haba collaboration yayo idasa ego cyane ahubwo twubatse rukirisu cyane Yo, what up my people? Safa mumeze gute mumeze neza? I'm El my love mwarimu mutade bukigwa meze good guys ndameze fresh. So today nashimye kubazanira umuntu ameze fresh kandi tuzakuyaga vyinshi muzakwishima cyane ariko kandi sivyo gusa imbere ko namuintroduce aje kamana muramutse hamangaro kandi rero ndakubwire neza uhariwe bien. Safa papa? Safa. Umeze neza? Ashana amahoro. Bamwita AMEDEE. Numuhitinza ariko bani babahitinza badakunze kuboneka cyane imbere ariko no munsi ntari karaboneka bivanye n'amafilme ari karakina. Canke bamwite Peter. Simaze ndabazanira Diane none ubu naho nagiye kwa Peter na wazi ngene yacanze abantu babiri babaja mukuru na mutowe AMEDEE umeze neza rero yego namahoro wiriwe gute neza from adashima mishe kuzunguruka hirya no hino dukokwa twagenda naje hari vyago cyane no kuri nivyo gushima Imana zagenze neza cyane bamwita Peter yacanze Diane na Grace mukuru na mutoyi arya bose oya suko nubahende kandi barayiravye nibaza utarayiraba ko yogenda karaba suko abivuze no kuri ahubwo Grace niwe yaducanze oya none watanga gukundana na Grace amumviye kwa Grace ujuja kwa Diane none gashaho erega mu kirundi niho bavuga ngo vyanse ushora izikunze mugabiravye barabonye ko Grace yanyanki mugabo mu nyuma Grace agarose nawe utangura kuzura akora bahano oya yerega bitanse ntiworeka ariko gusa Peter yari umwana mwiza ntumubeshere vraiment canke barindira ibindi ayandi ma episode peut-être nangira ngo tuzomumenyera hari imbere ariko bunye sindabona ko ameze oya no baracari intwari ntarapfa nabi vraiment gusa ntibiraja kure ariko gusa biraboneka neza yuko nawe uri umuntu w'umugabo vraiment biragaragara neza ko bijya bintu biri mu nzu yawe ingora ntihozi kandi urukundo kwa Peter kuri Grace ntaho gwagiye ni handi nyene navuga ati nyereka ndindi cyubahiro cy'umuryango ntaho gwagiye mugabo sha Diane uravye Diane arakunzwe kubera nakubwiriye aba Diane hajya dakunzwe Peter naho yihagararako Grace yari yamuzi nabagabo bake bo resista bijya bintu akagusanga hari ya mushumba nyene ni danje kandi yahawe uburenganzira n'umugore nta kibazo ndamwizeye bizozibahone mwihangane n'ukuri mwihangane muze muramenya ubwenge kubera yuko umuntu nabwo tubafise kijya kintu mu mutima arashobora kugeragezwa birabaho ahubwo Peter na Diane bariko barababwira mwitonde nukuri mwitonde byo mugira mubishire mu ubwenge ego turi muri ya ntumbero nyine kugira ngo twamamaze ibikorwa by'umuntu canke tubitangaze akazi kiwe mutange support yayo ariko inyuma ya AMEDEE tuzi nk'umurezi atendeze no mukinyi wa filme AMEDEE n'umuntu ameze gute AMEDEE jewe ndi umuntu nyene yabaye umunyagihugu wo mu Burundi ndi n'umwana gihugu buriya Burundi meze neza je nkunda abantu nyene kandi banye neza n'abantu cyane gose hampande y'ivyo waruvutse asanzwe akora iki mu buzima cyane akazi kiwe nakanyene ko ku yewe muri no minsi nta kandi kazi mfise kweri akazi kiwanje ubu unye
kuhayariza wa muntu we nimba wewe ufise filime yakugoye ndayigorora pe arayigorora ego nugukina amafilime cyane cyane amafilime yo muri BMT yiwacu ndayakinamwo nibaza ko atahandi muntu barambona nkina filime ubundi je nkina muri filime zo muri BMT hama mugahandi ndagenda nyene nkafashanya n'abandi kugira realisation nuko nyene mbayeho muri ibi bihe from ego muri rusange filime ndundi iri kigenda ku rugero rumeze gute umwe usasanze atanga commentaire gitandukanye aravuga ati wape naho tuja abandi ati hariho aka centimeter kamwe twashizeko abandi ati betese hagiyeko 10 metre kuri AMEDEE bimeze gute je rero ku bwanje mfatiye aho nahereye kuko je sinzi kwigereranya n'abandi negereranya na jewe wahahise ku bwanje vraiment filime igeze hano heza cyane kubera intabwe normal baranavuga ngo basha tuze turavugisha ukuri vraiment burya ntitwomanuza Imana filime Imana irikira duha igeze ahantu heza kubera igeze ahantu abantu 5,000 bashobora gukorana ku munsi umwe bakaba baravye ibintu vyawe kera no kuri televiziyo twarayijana bakatubwira ngo yango ngo mu Burundi nitwe ahubwo cyagiye zija ku masede ukagenda atembereza ku ma studio ugatembereza ukabura bakanga no kuyakira akabura n'uwigura mugu umuntu wo kuri studio abonye filime y'umurundi ayitora hakirikana abantu bigora du telefone none isangahe bazi no kubona ku stream kuri flash ni kuvuga filime igeze ahantu haryoshe en plus de ça mu myaka yahera je natanguye filime 2013 imyaka yahera ko vyukuri naririnda kuvuga muhiri wacu ko nkina filime kubera kutumwanya konona kutamahera kugira ni bakubona nk'umusazi gushika ino saha ahubwo umuntu wo muri famille araza akavuga ati tora Samire aho nyene umuntu wa mbere yatanguye kumenya muri famille ko kina filime vyagenze gute umuntu wa mbere yatanguye kubimenya je nivyagenze nabi je wabihisha je watanguye kubimenya ni petit frère aranshigikiye nta kibazo ba frère bo barataze ko nubwo yari ko arabanyanga avuga ati ndahisha petit frère yitwa Juste aranshigikiye uwo onye nta kibazo ahubwo no gukina yarakinyemo ubundi yasibe kumenya ni grande sœur nawe arashigikiye arangikiye ahubwo yaranakinyemo n'akantu gato nawe okay rero sinamenya abandi kuntu bagiye babimenya umugana nasanze nasanze mama yabimenya ntabizi mama wanje no waruguru umukecuru hari ya ruguru aje mu gisagara urumva barazimwereka hama gusa numvise abwira ati vyose vyari sawa kuko harimwo umwigeme utuvuka hamwe nyene wo muri famille hagiye avuga ati ko mugabo ngo ahantu nabonye usomana na nyogosenge nuko rero nta bintu bitangaje vyabaye ahubwo bose bagiye bantahura na mama yarantahuye gusa ntababeshe mvugisha ukuri rero ibintu byo kuvugisha ukuri sinavyiza mvugishije ukuri jeva famille yanje nayibwira yuko filime atarohera na rumwe utwaraye donc nta mahera avuye wanje tigera we investi samwe boni kunyica muri iyo myaka bari kunyica ariko no munsi nubwo novuga nti ebana gurisha gakakamwe baramaze kubona ko umunsi mu bizogenda neza kandi baramaze no kubona ikizere yego baramaze kubona kunguko kamera rero no kuvuga rero intambwe filime igezeko ni filime intambwe iryoshe cyane no kuvuga ni heza gushika ino saha ndashobora kugenda gufasha umuntu muri filime akantekerera akantu ati genda muhiro umererwe neza kera bakubwira ati kotiza kugira ukine rero ubu rero nibaza ko filime igeze hano heza ariko ukirikira duga niko hagenda hatera haba ngo n'amajambo mabi mu bakinyi bagenzi banyu bamwe bakavuga ati nta rukundo mufise ntimukundana hagati yanyu ntimusupportingana rero je ngaho birancanga gato sivyo bincanga gute kubera ko atarukundo umwanya umwe bivana no kubivuga kandi bivana je iyaba wampa nk'akarorero nk'umuntu yavuze ko je nta rukundo mfise ku ruhande rw'iwawe ku ruhande rw'iwanje kuko jewe nzi neza abantu bamfashije muri filime kandi ari abasineyaste ni kuvuga nababonye mu rukundo sinoshinga ntabona afashije
ariko nanje wosanga hariho nk'umwe yemeza ko namufashije. Ariko nawe we ntabantu ufise uvuga ati nabararondeye kubufasha barabunye bari babufise ubufasha bwo ko nuko rero n'Imana dora twidogera ngo yatevye kutwishura kandi tindi kishura. Abantu rero ivyo bintu vyose tabishikiye niba umuntu anyemye ubufasha afise impamvu kubera hariho nk'ukuntu iyumvire nk'ubu nkaza kubwira wewe uri umusinayasti ubwira ndafise agasene ngomba kuzonkinira kandi nzokekera mu ndwiza kandi mu ndwiza nawe ufise turunaje par exemple ukacunyankira nkaca mbona ngo turankana gusa ivyo rero sino biharira birashoboka ariko basha ndavuga ko ubuntu bwihabwa sivyo abandi nabo ntimuri hana ni kuvuga rero hariho abantu benshi tuza guhangana no kwiyumvira abandi kontu batadufasha washaka bikanatubuza gukora akazi kacu. No uvuga neza ego sinoharira birabaho mugabo ndizera neza yuko nimpaguruka nkakora cyane abantu bazomfasha baranakurondera iyo wakoze neza. Ego ibintu biko bigenda neza ndetse ku nguvu zidasanzwe cyane bigwa biduga fresh. Ubucuti bwawe wewe na Fanny ubucuti bwawe na Fanny bwahereye cyangwa buriko bugenda gute ufise iyihe ntumbera kuko benshi bariko bababona mu yindi image batatu twiteze bwahereye bwatanguriye kugira ngo we na Fanny mutangure mumenyane mushe kuri etape mugeze kuno munsi. Bwatanguriye muri ibi bintu vya filme nyene kuko Fanny yari umusineyaste nanje ndi umusineyaste je natanguye mbere yiwe nawaza nyuma yarambwiye ko yaranzi mugana jewe natanguye kumumenya we ntaramenya kwanzi donc tutarabonana kubera umwana natanguye kumubona mu mafilme hama bitangura gutyo mugabo kamemeje ntakubesha je Fanny nkimubona muri filme namubonyemo nahise mbona ko ari umuhanga mu gukina rero kumwiyegereza je vyari byo binyoroheye kuko nawe yaramaze kubona ko ndi umusineyaste rero novuga ko je ahantu hambere Fanny twakoranye neza ni mu filme yiwe yitwa Urugendo niho nagiye mba kumwe nawe ndabona ubutwari bwiwe donc naho ndayibona mu yandi mafilme muga muri filme Urugendo ndabona ni intwari nyuma yaho ndamusaba konkinira muri filme yanje yitwa maze twatanguriye muri filme yitwa Intarabona yari yo kuri RTNB ane general mu réalisateur wayo hanyuma ankinira muri filme yanje yitwa Ivyambayeko abantu benshi bazi urumva haba collaboration yayo idasa ego cyane ahubwo twubatse rukirisu cyane turakorana bikomeye cyane ni ukuvuga tuguma dukorana mu ubwo buryo rero biba byiza bamwe batangiye kubishiramo ko ukubitaho ukundi kuntu kuba bivanye n'imigendanire babona mu fitani akavuga ati peut-être hariho akantu k'urukundo kuba kare hari mugabo byo biri mu ibanga urumva ngo mwe bamusokana ariko mu ibanga batarabishika ntabanga ririmwo karimo murakunda ushobora gukorana n'umuntu udakunda karimo kanini harimo ikintu cy'urukundo murahe kuzamurana n'imimiza ubutwari bwaje mini zuno munsi rero biragiye kumugaragara sasa ni new cup Fanny na AMEDEE Fanny Lavine buriya umuntu ushobora kumukinisha utamwiyumvamo okay ariko gusa nibaza benshi cyane gose ariko ukagira ubucuti buri close cyane ikinatangaje nuko nakinishije abantu benshi ukabumbajije Fanny wenyene niyo mpamvu nayo nagukuba ko ari ikintu kirenze kubandi nakinishije urukuru niyo nkuru wati why ari wafashe cyane oya siwe nafashe wenyene cyane okay lindira ndakwereke Fanny Lavine bariko bamubona kubera uko buhatari bwiwe filme ziwanje yakinya amahore principal sivyo na mahore yaranagoye nko mu Vyambayeko no kuri rya hore je nabona nta wundi muntu yakina yes Fanny Lavine niwe yaramaze gukina ari hasa iyo hore yo kukina ari hasa beshi aba producteur nibo bacha bavyumva abantu bagira editing bongera bakakamera uravyumva ukina ari hasa si bintu dufyonda ngo bica bikunda umukinye tegeza ko bari mwiza kwanza simvuga ubwiza gutya ari umuhatari okay hanyuma rero mwe mukabikora mufatiye kuvyo yakinye ubundi nivyo ariko ryoha kujya babonye biryoha rero ubuhatari bwiwe mu gukina niyo bwatumye ndamwiyumvamo ndamuha ikibanza muri filme yanje gikomeye kandi nakubesha tuvugisha kuri abafana ba Fanny harimo totoroje abafani ba Lavine tuvugisha kuri mwe ndi mumukunda nanje narafashwe nkuko nije mufana wa mbere wa Fanny Lavine buryo boko ubonye nawe warafashwe kuri Fanny ego cyane
ndamufana gose naco gituma mu masinema yiwanje usanga ari karakina muga rero mureke guhatarisha twe muri filime tukinisha ubishoboye ntitukinisha ubishaka sasa aha nyene nshaka kumenya kuri kategori y'abakobwa ba filime ndazi si benshi bakunze kuboneka nk'abahatari kuko abango turabona benshi banipo bande ariko ku bakobwa uwo ma top 5 y'abakinyi nk'umu realisateur uvuga ati vraiment aba ubafise ibicocoro muri filime yiwawe bazwi canke abonzi abo wewe uzuvuga ati aba barakaze kabisa bo ntashikanye nahacahonza kugeza muragira yego mugasi ndiko datondeka ni top 5 aha anye uti turavuga FANNY Reka tuze kuhera kuri FANNY LAVINE hariho witwa ayinkamiye Trisha ani mvuga samvura benshi baraza kumwumva hariho witwa Grace uyu muri Bitana Diana ariko arakora amateka hariho witwa Berize benshi niba muzi twagumye dukinana mu mase ya kera okay wa gatanu ndiko ndabazana wanyuma bari he oya si wanyuma ni benshi ni benshi je nasavye muri batanu wasavye arancitse izina oya arancitse izina ego reka tube turageza mu bibane mugaba niho benshi waze kumuvuga ubona tu oya reka basi ndamuvuga sivyo ko yarahari muvuge hari umwana n'umukobwa wavuze abakobwa twako tuvuga abakobwa hari umwana yitwa mwita Tatiana muri filme yitwa izina ryagumye ari injana twamwita Tatiana muri filme yitwa kuri jisho rimwe benshi baca bamubona bamunsi ariko umugiye aba wakoresheje we mu kazi kiwawe umugiye aba wakoresheje mu kazi kiwawe inabo beza gusumba abandi oya si mu kazi kiwanje abo rero nibo muri batanu ba mbere wowe uzite hanye nyene mu gihugu abane bavuga ati je kuri je baratwika cyane kabisa abo bantu ndakubwire ndamutse ndabazanye je muri filme nkabanzana bavuga ati nta muntu yondisha umucoro mwiza nta muntu ndakubwije ukuri none ko bazi habuze kugira ngo ubakoranye erega ni collaboration ibikazi urumva rero ndakubwire si kuvuga ngo habuze iki ibi bintu vya filme vyacu nitukoresha amaranga mutima ninacho gituma wavuze wakumvuga ngo ufana umukunda cyane oya twebwe uraraba histoire yawe je muzobaza je filme yiwanje ntegura script imbere y'amezi iyo script niyo mbaza gutegura washaka hari izo ntegura mbona abakinyi ntawo umuntu azoyikina hariho n'izindi mbanza kuraba rero sinoshobora kubazanira rimwe ntabiteguye oya mugabo kameme navuze ko ari benshi hari abandi babahatari hajya ntagira mvuge iyo mbuye mwaza nka vene niho oya ahubwo nk'ijana kubera abakobwa bari mu Burundi n'abahatari rero bariya uravye neza uza gusanga bajya bose nadondaguye bakinya muri filme zanje nabantu je nahayarije nkibonera ubuhatari bwabo ubundi abo ubona kuri televiziyo bose barabara bahatari kubera ko ubona mugabo ntuba warabonye muri tournage ukuntu vyabagoye rero abantu genda nababonye ukuntu vyabagendera ukabona uti uyu muntu ndamuhaye script ayifata ningoka gute canke ndinda kugoragotsa subiramwo girane nk'uje ndabiza abakinyi nibanga ryanje ariko nako mwifanura inda gusubizamo 5 ntacyo bitwara wengera warabonye muri filme yawe hariho nk'abakinyi je nababwire muri filme yanje bamavuga ko abantu n'abambere muga ndavye ukuntu bangoye ari kibamba cyumesha ego niko bimeze ariko rero turavye muri rusangi entertainment yacu ku ruhande rwa filme muri ko mukora igira ngo igane ku ishusho nziza cyane imwe umuntu wari wese yifuza kuzoboneje bo icyo abandi bariko barakora sindakizi neza gusa bariko bakora neza icyambere je nashimye ngaha mu Burundi nuko ubu turiko tukora turi benshi cyane iki kintu ni ciza kubera iyi bikorwa bita bagumye babeshera ndibaza ngira wari kwavukimbaza bagumye babeshera abarundi ngo ntibakunda iby'iwabo ntibagira mu myaka yahera no kuri bari gukunda iki filime ya Mugisha gitoroyengra
ni zibiri zonye barazikunze arizo zabaye hit zirahiti kabisa ego barazikunze mugabo bagoma bazikunda bana bakeneye bishasha kandi vyinshi kandi vyeranda ego ariko nkiraha nyene twarakoranye iganiro na Mugisha arambwira ati ikintu gitumye twebwe filme ndundi isubira inyuma nuko hari ibintu dushiramwo bituma bitanga isanamu mbi kugwaruka canke abantu badukurikirana ugasanga wakinye filme werekana umuntu ngene bari ko baramusomagura bakamwambura gahuzu bagira iki tiniza filme usanga umuntu atora imbere y'abana urumva vy'ibitera soni bituma ifilme isubira inyuma sasa aho sasa weye nk'umurealisateur mugenzi we urumva neza ko afise rezo yo kubivuga canke peut-être yakoresheje amaranga mutima yiwe oya aho niho nagira nshike aho onye ntiyakoresheje amaranga mutima kuko je nkunda kubivuga urumva dufisa filme z'ubwoko bwinshi sinorenganya bakora filme harimo utuntu tw'udukoza soni dukeye canke twinshi okay muganagira ndakubwire uko biri kose filme irimwe ubusutwa bugira nakunzwe bavuga ko nakunzwe hariyo n'abayikina batanabishaka mu mutima ari uko bagomba kwirabwa sivyo ariko nagira ndakubarire ko iriye ifise abafana baki kuko hariho n'abatinya kuyiraba hariho n'abagira isoni yo kuyiraba no kuyirabira habona ariko izi filme ziyubashe zirabwa nabajye bakunda ibishego reka ibikoza soni zikongera zikarabwa n'abatabikunda bakazirabiza nziza no kuvuga rero sinovuga ko ari cyo gisubiza inyuma filme y'u Burundi ariko bakabikomera kakaba ari byo twese tujamo ngo turabwe filme y'u Burundi izogenda none bavuga ngo ifa ngo mujana nibihe none kuvuga murabingene abandi bariko barakora hanze na mukajana nibihe bageze mugira ngo muduge ku bantu baraba ama filme nibaza yuko mu Burundi turimo abantu baraba filme z'igihindi nizihe filme zisumvya hit filme z'abahindi ko gasigura filme z'abahindi nizo za mbere ziri kuri hit barajana nibihe mugabo mu busutwa ntibajana nibihe kandi ntibigera bambara impuzu z'igihindi ikabari yubashe ikintu baduhanirira lako histoire n'ubuhinga bwo gukina ariko nawe kwa Peter Diane warabishizemo Grace yaje guprofita mu cumba yamba akajipo yeba hatari kwiti oya hariho ntuzenye bon muri filme rero nagira ndakubwire tuvuga ibintu bidasanzwe mu buryo busanzwe tuvuga ibintu bisanzwe mu buryo budasanzwe hari ibintu ntuvuge ngo yambaye akajipo nibaza baravye filme Peter na Diane ko bashobora kunshingira intahe rero filme hari igihe kwerekana uti umuntu yagombye gusedwiza umuntu none yambaye impuzu ndende burya ntiyo gutirimutsa akarinde ko yambaye akajipo muri Peter na Diane nta na hamwe yageze yatirimukije kubera ijipo canke kubera imini oya nta na hamwe ariko naho nyene birabaho ko ugira imini kugira atirimutse umuntu okay gusa ntugira vya bindi bituma by'ibitera soni oya mugivyo navyo bivana no kuntu vyanditse muri script kuko nimba mu filme twagombye kuvuga yuko umuhungu atakunda abakobwa mugaha akaba umukobwa wa rurangiza aza kumuhana sivyo urashobora kubikora umukobwa kaza ariko ntaje yambura imbere ya kamera urumva ivyo ntuburi gukora vya bindi mu mwandika ahubwo uri gukora ivyo gutera isoni ababikurikirana nico gituma iyi filme ziyubashe nizo zikenewe mu Burundi cyane cyane kugira ngo dutere twigisha ugwaruka rw'iwacu ntibakurire mu buhumbu kugira ikintu iki uko hajyanye ico nimba hari ikintu cyambere gitanga image kandi kikigisha umuntu ni foto canke video umva kirakufata mu mutwe bien kuburyo utazofu cibagiye uno musi umwana urashaka kumubaza ikintu yize kwishuri nta kikubwiye ngo filme yaramba aravye hiya kivuga arazi na seni niti rambo aciye agiruko nuba rero ivyo mutwigisha mwebwe mu mafilme yanyu cyangwa mu ndirimbo zanyu mutwereka nivyo bituma abantu bagira ngo ati nana kayagize ukugana nyenzo bibamo voilà sasa imbere ko turangiza ikiganiro
subiye ngaruka kwanza mu tuntu duto twahabaye Fanny babaza mise ari we bidogera mugore mbere yo kwidogera Fanny wewe umunsi wa lancement officiel ya Peter Diane ne wari uhagarikiye urubanza sivyo wari uhagarikiye urubanza rero je ngahanye ngire nidoge sisi yari idoze ngo nta gato bamuhaye yagiye ababaye n'ikigano yaranagikoze ariko aridoga ko mwahaye abana bagato wewe muramwima ngujya munsi mwarabihugira mutange gato zo kwa kijaje sisi kwanza ujya mukobwa yavutse ujya mukobwa ndamukeneye zo mugurira gato so mbega gato igwanga irarenza 2000 gato ngira nko masine oya nirenze 2000 nirenze 2000 kubera none ziga mwari zo mugurira gakeke basi okay ukintu ujya mwumvise ibintu yavuze warubagije uti twarabiki kugira utange none kashe umuntu ari ndatayido gaturubanza barumeze neza amagore gato bazincisha ko bazijana inyuma n'ishayimbe Fanny ntibazoyimubaze cyane kubera umengo Fanny yari bize gatoyi Fanny we narabikurikiranye bijyanye nari ndahari gato rero gukata tugikata gutya sivyo barakase baratora gato bahereza umwe mu bari hafi ariko hacaragera igihe babwira abantu bahaguruka kwitorera gato peut-être ko sisi na wewe n'abandi buba batamenye ko hageze kuza gutora gato umwe wese bakarindira kugira tuze kubahenza kuko je ndibuka ko kwe gato baduha uwagiye haje imbere bamuha gato ahereza abandi akaca agenda mu vyiyo nka je nacenja mu kiganiro ariko abandi bose bagenda bisera yego kucuka kibi naho cabaye kuvyerekeye yasi ucahabaye mu nyuma ku bantu bidoga ngo abafana bajemwe ntibabahaye umwe bifotozanye nawe bagira iki n'abantu bamukunda biri kwaje ivyo rero vyicuka ntavyo je nari namenye neza kimwe gusa burya ivyo byo kwifotora guys mutubabariye kwanza twanze twugame kwanza akavura burya hatiko turanyagirwa uti harabaye icuka kibi muratubara kwanza akavura kadutesheje bisaba ko twimuka gatoyi ndibaza nasavye imbabazi ava harabaye icuka kibi ku bantu abafana n'abandi batandukanye bamenyesha makuru iki yuko mutigeze mutanga umwe kugira ngo bamuyagishe nk'umushitsi bamwifotoze ko nk'abafana basanzwe bamukunda muramwimana agenda atanaseze nta nuwamengene yasohotse mbo rero ivyo vyicuka je ntavyo nari namenya ahubwo kwanza rero buriya Asia uravye mwese muramuzi igihagararo ciwe Asia nta makontra twari dufitaniye yo kuza gukora ibiganiro n'iki ariko nk'umu artiste ahageze bamuzi baramwataka uko nyene yego nibisanzwe nibaza ko atamuntu baramwatatse biranga baramuhishije kuko deja ubwambere kwanza twari dufise mu mutwe wanza kwanza ukwezi ikibazo cawe ko tuzitinitwe nisharangira petete turamuvugisha okay rero ikintu mwomenya nuko Asia atari yaje mu Burundi aje kuri lancement officiel ya Peter Diane gusa okay ntitari ico conyene yari afise n'ibindi bikorwa aya naco gituma mubona yaje acerewe kandi agenda kare rero mw'ivyo bikorwa vyiwe iyo batwari twaramuhemvye kuva mu Rwanda tukavuga tuti kontra yacu nukuza muri lancement officiel nuko vyose ivyo twari kuba twabibapangiye n'ukuri bikaba mugabo rero kubera yuko byo yari yakunze ibikorwa nibaza ko bose babizi ubucuti bafitaniye na Fanny Lavine kuko vyacu yari yaje kubishigikira ntabwo yari yaje kuri kontra ngo tumutegeke ivyo akora oya yategerezwa gukora kudufasha kudushigikira nkuko bisanzwe akongera agakora apana kigira agakomeza n'iyindi mirimo yiwe urumva rero ngaho nivyo gira ahubwo gusa ko kantu twese twarakifuza nkuko namwe mwakifuza reka rero tureke kwidoga wavuze ngo habaye imyidogo reka tureke kwidoga ahubwo Fanny Lavine baracacuditse natwe twaramenyanye reka ahubwo tuzofate nk'ikindi gihe tubimusabe twabipanze fresh adashigikira kuko nibundi hariyo lance ayandi barasema azoturiha natwe naje numvise ngo ni wabo barabariha kugira ngo bakore ibya nazo azobaza turiye kugira tumwakire fresh rekana adusabe n'ikigongo yaratugaye oya je nisino bifata nko kugayana ni nka bya bindi bakunda kuduvuga ngo nawe ndazi bahora babikubwira ngo turagara umuntu yakwandikiye ntumwishire kubera ama message menshi amavuga ngo nguragara rero ubu Asia bariko bamwibaza ko kwagara ariko koko nk'ubu wo mwegera akamuha programa yari afise ujya munsi
ndazi mwese mocha muvuga ati turakumva. Ego. Reka rero tuzobifatira ikindi gihe ndazi azonabidusigurira neza. Ego imbere ko turangiza ikiganiro AMEDEE reka dutegurira iki canke yarangije gute umwaka wa 2020 yatanguye wa 2020 gute ariko ategura ibiki muri uno mwaka? Je nawutanguye neza. Nawutanguye neza ndetse ndabafitiye n'indi filme irimo FANNY LAVINE nyene mukunda. Sheri wawe sheri wo muri filme umugore wanje wari umusikitariko aho wari umugabanije icyati umugore wawe FANNY Peter nuko rero filme izosohoka mu ruku kwa kabiri bitagoranye ni nziza gusumba izo maze gukora zose apana gusumba izo mu Burundi zose izo maze gukora zose izo zizi turisha zishire hasi na bamwe bakunda kuvuga ngo amakosa ndabatumiye bazoze bantora yandi makosa. Kies bakunzi ba Charity TV nari kumwe na AMEDEE tuyaga tubwira ivyerekeye urugendo rw'akazi kiyo ndetse n'ibindi ko arimwo yatubwiye ati bana FANNY LAVINE ibindi vyose navyo birabasha muyumvira ivyo mushaka. Nikavuze ati nigase mushaka ivyo mushaka ngo arafise ingene amufata arafise wazi icarico muri we. Ndagushimire papa kumaya wamana. Murakoze cyane nanje ndabashimiye n'ukuri muheza gihe. Asante sana wazee.